reka kurira imana imbere sibyo imana imbere reka ndabirabe ndabikora reko byoroshe Umaze kubyuka? Nari nzi ko utaza kuranga ingufu zo kubyuka. Reka kuneza mama. Yaba warutse ukuntu nduhutse. Kubera ko Alicia yamvuyeko. Erega mama, nimwe muhora bumushira ko kweri kundana unboy. Ubundi jewe sindabishaka. Erega Alexandra. Hariho byinshi utazi. Kandi ibi byose ndabikora kubw'inyungu zawe. Mbe ntubona ko so wari kumfiro ingwara umwanya n'umwanya ishobora kumuhitana. Nanawe baza yuko udakanuye bizogenda gute. Sishaka gukora mu buzima nk'uko je nakuriyemo. Ahubwo mama, reka cyo njya kumuraba papa. Kubera ko je nzi ntagiye kumuraba. Okay. Uraca ugenda nanje ngira nje kuri bureau. Sawa mama. Beko se d'administration izokorana ryati. Yarakoranye. Nkuko wavyiketse. Kandi ivyo ari ku nzone zo kwigwako. Kwari ukwemeza Alexei kwaba pedesha. Kandi baramwemeje ijana kwijana. None mama, wewe dushobora gushira hehe? Je nzonda bicegera. Mukurindira yuko wowe uheza. Ego namwanze amahoro n'amahoro. Hamwe kubaza. Alex arashaka kumuvyiyo. Oya ntarashika. Okay. Akaza ucuza kumbarira. Sawa. Bonjour, chef. Bonjour. HD, waraje gukora za tete maze sasa kilometre. Ego narayijeje ariko haramadone ntabonye neza narungitse abantu kuri tere deke bahijeje nzica ndabiheraheza byose. No, ifu kubikora ubiheza kikare. Byashobora kubitanga. Hamwe uzosora izire imprime cyangwa electronique. Sawa. Ego. OK, allez au travail. Vas-y. Injira ruguruye. Ngaramutse. Mumeze neza? Karibu mwicare. Yego. Karibu. Ego mukozi namwe sawa. Twashimye. Hama Alexei. Narumvise ibyaraye bibaye nijoro. Urabona Alexandre acari muto cyane. Rimwe na rimwe arafata ingingo atabanje kwiyumvira. Je nabona yuko mufata umwanya mukayaga kugira
ikibazo mugikure mu nzira ego ndakubaza ikintu nivyo byonyine bashaka kumbwira canke hari ibindi hama urabona yuko muri ko kujejwa amabanga yo kuba umupedeje kandi mukiri bato cyane amabanga mashasha aragoye nagomba kubabwira yuko niyo byashika mukagira ikibazo ikica n'ikiriya uze mutwitire nta kibazo no kuri tuzobafasha turahari nanje nivyo ngombwa zo kwitura nta kibazo okay murakoze cyane hama nimba atari bindi mufise mubwira murashobora ko ndafise akazi kenshi ko gukora ngaha nimba vyokunda mugire umunsi mwiza murakoze namwe yego hama muyuge ukinira ku rugi yego Karibu. yego merci beaucoup Tubazanire. bon tanya amazi Akanya turashusha. aya kanya ni bon Penda kubaza Alicia yakoze urabona Tumwamenye ibyabaye. ati Tumwamenye ibyabaye byo munsi. Baturutse mu kanapera. Alicia mu gatondo baramwirukanye Nakoresheje kino kamuzi. umubuza haba Oya sinzi ko ari mu zahaba kara ariko ntahisha cyane. ok merci beaucoup murakoze Mu gihe mudafunze n'agabo. oya ndafungura hanyuma Bora. ushaka iki hari nzi kirasha ngaha boss hari amadosiye ariyo tugashaka mu dusenye je suis sorti ah non sors tu sors vas-y je veux pas quelqu'un ici signez kubera kibi ngaha muri biro byanjye non signez vas-y oh
Non, Oksana, pardon. Sindi muri mood, sawa? Déposa ma dossier au Singa. Ndaza kuhamagara, right? Ok, ariko pardon. Je t'en prie. Ok. Alicia. Juka. Wagwaye. Juka erega uracegwa ku kazi. Uno munsi nakazi kahari. Uno munsi nikonje. Nakazi kahari. Uno munsi wamagarize. Ejo hataje uteba narizo ndabikubwira ariko hataje usanga najya. Kaheze. Nganirira mwana. Nahejeje kukubwira. Genda kwa secretary. Mubwira guharura iminsi wakoze. Maze uzinda ndaguhemba. Wihangane. Ibi byose bikubayeko. Ni integuro y'Imana. Kandi akazi iyo gatanguye kaba gahetse. Imana iragufise ku mugambi kandi gutegura ibintu byiza cyane. Ntore mwana. Bose munyirukirize hano ndashitse. Alicia, ubu nyereka tugiye guruka? Bose nukuri sinshaka kubateza ibibazo. Murabizi ubushize igihe twahurira muri restaurant ibibazo byavutse. Kandi sinkeneye ko umukunzi wawe ambona ndi mu modoka yawe beze nk'abambonye ndi mu modoka yawe byakirahote. Umukunzi wega Alicia. Uriya mukobwa amazananye muri restaurant. Cyangwa ufite abafiancé? Mais non, putain non, c'est pas ça. Ujya twaravanye kuva kira kandi n'ibintu byawe bijya musi yajya. Cyambabaje Alicia. Oh, mbabari nabyo narinzi. Ja. Nta kibazo kabisa. Menye ne twavuye kugenda nako bacyugiye, mbe ugiye. Ndiko nje mu kinama. Mu kinama? Ni usanzwe uba? Niyo sanzwe mba. Ubu navuye he? Nari mvuye ku ishuri. Bijyanye na Busanze? Biga mu biki? Biga mu mwaka wa nyuma muri soins infirmières. Wow, super. C'est cool, j'aime ça. Hama Alicia, narabaye cyane ikintu mushika hajya bacambye ko atari ugikora. Donc narumvise umutima wanje. Umerewe nayo cyane parce que ça m'a pas donné bien en fait. Non, nimugire ikibazo bose murabizi ko nta ko mutari mwagize kugira ngo mushobore kumvugira. Abone kajya gacano kakako. Oh sorry, umuntu wanje warangoye. Non, c'est pas grave. Sois à l'aise en fait, hein.
Yeah. Alice, thank Yeah. Alicia. Ya boss musige ngandashitse. Nani mukina? Oya. Ciye kuraba umugenzi wanje. Hamaca mbandanya mu rugo. Okay, reka ndagusigira imbere. Ariko fata carte de visite yanjye, sibyo? Ego. Pour qu'on puisse se contacter, right? Ya Okay, murakoze. reka ndagusigira ngaha kugira ngo sinje mu sens unique, va? Voilà. Ici c'est bon. Yeah. Non, vas-y, dis, reka ndakubwira. Hein? Oh. Ouais. Reka kwigora Alicia, n'est-ce pas? Thank you. Okay. Oui, allô. Hi. Alicia, umeze neza? Ndakubaze. Ubu urafite programme? Oya, na gahunda afise mwashaka iki? Bon, nashaka dusangire. Nizere ko atari bitera ingorane. Kuko izo mfise byumye n'ubunyene zirahagije. No, Alicia. Ingwano zikuraye. Imira kwanza hama ubona ico naguhamagariye. Ngaho mbwira mwifuza ko twahurira he? Bon, ndaguha adresse kuri message. Mama, nibaze ko nimero iri kuri WhatsApp. Okay, pas de souci. Ouais, turasubira. Ouais. Ego iriko. Ego turasubira.
Alicia, waryohewe? Ya naryohewe ariko mbona amasaha arakuze sinzi ko mwandikura nkataha. Wewe nta na kimwe, feel free, right? Yumva amahoro kandi wakoze kwitaba, sibyo? Ariko ndarindiriye inyishu, ngenda wiyumvire neza kuko nagusabye, sibyo? Hama reka ndagushika, right? Oya nta kibazo bisi ziracyari ndagenda haracari kare. Burya ndagusabye ngo ushikane vraiment please. Ariko sinashaka kubagora boss. Okay, c'est bien. Ariko wakoze kwemera ko dusangira. Sinushika muri abantu abandi. Oya nimba bikunda nyemerera amazoshike ikindi gihe. Alicia. Okay, nta kibazo. Urambabira ariko nawe urakoze. Okay, tuzosuya nta kibazo. Sawa. Ciao. Ciao. Merci beaucoup. Allô? Ça va bien. C'est bon. Ego cyane. Nakita kubaza ati uno munsi urafise gahunda ku mugoroba? No, nashaka dusohoke tu. Tout simplement. Ubwo ntitwatwihuse. No. Ingorane zikurahe wowe? Banzu nyemerere ucumenya icyo ndaguhamagariye. Sino c'est pas comme ça. Okay, nta kibazo ndabyemeye. Okay, ku mugoroba ni bon, right? Okay, thank you so much. Igira icungwe bandureke kwiga. Ariko mani yagiye kukubwira. Abana iyo dukoze n'ingorane. Mama no musiko mugoroba sinza gufungura ngo. Uza kuburiye he? Ma. Ati ko nakubwiye ko msi mwana dukundana. Rero yansabye ko no musiko mugoroba. Ngana tukaza gusangira ibyo ku mugoroba. Ikindi ashaka ko nza kubonana na mama wiwe. Mwana. Kumenga urihuse cyane. Haheze indwi mubwiye ko mukundanye n'uwo muhungu. Hari bwagera aho uja kumuraba. Canke hari bwagera aho uja ko aje kukwereka mama wiwe. Ma. Abatunzi niyo ko baba bafise uburyo nta mwanya wo guteba. Ahubwo ngiye. Niyo rya mbere nzo bangiye mu bantu b'abakire. Nzogenda nambaye gute. Wambaye gute ga mwana? Uze kugenda wambaye ikanzu nziza y'urubanza. Apana twa dupantaro twawukunda kwiyambika. Kanzu y'urubanza nk'iyahina. Kanzu ndende, ya kanzu yawe ndende. Nziza. Imwe gukwiye neza. Yahitoye. Ariko manda kubaza. Ibyo bintu byose wabimenye gute? Rega mwana narigeze gukora mu batunzi. Narabona ngene bambara bagiye ku marandevu nkayo. Bahiriwe ko ndagufise n'ukuri kuri Imana. Ariko mawura nyemerera ndaza kugenda. Nta kibazo. Erega mwana nubwo dukenye umuntu aramenya utuntu twiza. Naho tuba turabake. Nakabaza. Jewe rero ndiko ndategura exam. Bazi ko mfise exam ejo. Shaka kuza kugenda najeje kwiga kugira ngo ntibitse kungora. Sawa mwana, kugira urugendo rwiza. Bonne chance.
kandi imico miraryoshe